Muy buenas noches, amados ijoro hermanos ryiza y bakundwa bene amigos data presentes namwe bagenzi muri en hano Sumaré, San muri Pablo, Sumare Brasil. San Pablo Brezil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión ku bwanjye uyu ni umugisha udasanzwe para kubana compartir los namwe muri aka momentos de kanya compañerismo alrededor del programa divino kugira ngo dusabikanye aka kanya turi mu ijambo ry'Imana rihuye n'umugambi wayo, de nuestro tema de esta ocasión, turi mu cigwa co muri uyu mwanya, el misterio de los ángeles de ibanga la cosecha. ibanga ry'abamarayika b'imbuzi. Quiero leer en San Mateo capítulo 24 verso 30 Ndasoma al 31. muri Matayo mweranda 24 umurongo wa 30 gushaka 31, Donde nos habla Jesucristo aho Yesu Kristo de sus ángeles. atubwira ku bamarayika biwe, aravuga uku Entonces gukurikira: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, mbona ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, niho amoko yose yo mu isi y azoboroga, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru con poder y gran gloria. ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi, Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba, y juntarán a sus escogidos bakoranye abatoranijwe biwe, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta bave otro. mu birere bine guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Que Dios bendiga nuestras almas ese con Imana su yohezagiza ubugingo bwacu ijambo ryayo, palabra, y nos permita entender ikatwemerera kuritahura muri aka kanya, en el nombre eterno del Señor mu Jesucristo. izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, Amén y amén. amen kandi amen. Tomar asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Nuestro tema es Icigwa cacu kiravuga ngo de la cosecha. ibanga ry'abamarayika b'imbuzi. Para poder comprender este misterio, Kugira ngo dushobore gutahurira iri banga, necesitamos comprender la parábola del trigo y de la cizaña, turakenera gutahura umugani w'umubivyi, en la cual Jesucristo nos umugani habla w'ugwamfunururo ari wo Yesu Kristo avuga, del trigo y la cizaña, avuga ku bijanye n'ugwamfunururo, del tiempo de la siega, ndetse akavuga n'igihe cy'iyimbura. y Jesucristo nos enseña Yesu Kristo que aratwigisha la siega es el fin del mundo, ko umuhero será recogida la yo cizaña, kwiyimbura ari umuhero w'isi, kandi ko hariho ukwegeranya urwafu rugatekerwa imikama rugaterwa mu muriro. tribulación, Uwo ni umuriro wo mu kababaro kanini, fuego atómico se va a desatar, kuko umuriro w'ibigwanisho roho nyanganda el tiempo de la gran tribulación, uzoba ngaho muri ako kababaro kanini, kandi uzokuzuza icyo Imana yavuze por medio del profeta biciye Malaquías, en el capítulo mu 4, muvugishwa verso 1, n'Imana Maraki mu gice cya 4 umurongo wa mbere, donde dice ahavuga que aquí viene el día ati: de un horno, umunsi uraje waka nk'itanure, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. aho abibone bose n'inkozi z'ibibi Aquel día que vendrá los bazoba ángeles ibishingwe y los abrazará. kuri uwo munsi ugira uze, uzobatongora ni kuhoraho nyine ngo abagize, De los ejércitos, nta n'agashitsi ni raíz ni rama. cyangwa agashami uzobasigira. Aquí podemos ver Aha turashobora kubona el día de Jehová grande y terrible, umunsi w'uhoraho uhambaye biteye de ubwoba, la cizaña, aho ugwamfu que Jesucristo dice que son los hijos del mal, ubwo Yesu Kristo avuze ko ari abana b'umubi van a ser quemados. bazoturigwa. Esto lo dice el profeta Ibyo Malaquías bivugwa n'umuvugishwa n'Imana Maraki en el capítulo 4, verso mu 1. gice cya 4 umurongo wa mbere. Jesucristo en su parábola Na del Yesu trigo y la Kristo mu cizaña mugani wiwe w'ugwamfunururo nawe arabivuga, aratwigisha que la cizaña es atada aratwigisha ko ugwamfu rutekerwa imikama kugira ngo ruterwe mu muriro. Jesucristo. Yesu Kristo Estas profecías de Malaquías ariko arafata ubuvugishwa bwo muri Maraki profetas n'abandi bavugishwa n'Imana, nuko ariko arerekana, ariko arashiraho umuco mwinshi ku bintu bizobaho en el fin del tiempo, mu gihe cy'iherezo, del siglo y fin del mundo,
umuhero w'isi con relación ku bijyanye a la humanidad n'ikiremwamuntu que está compuesta aricyo kiba kigizwe hijos del mundo n'abana o hijos del malo b'isi cyangwa abana b'umubi e hijos de Dios. hakaba hariho n'abana b'imana nabo aravuga ko ku bana b'umubi Ese día que vendrá uwo n'umunsi uzoza quemará. ukabatongora Y para los hijos de Dios ku bana b'imana nabo dice que serán recogidos avuga ko bazokwegeranywa colocados en bagashigwa mu kigega c'imana uko niko bizogenda ku ngano z'imana aribo bana b'imana hijos del rey. abana b'ubwami Cristo kristo en ustedes como los murabe namwe ingene atubwira ku bizoba mu gihe c'iherezo y Malaquías dice acerca de maraki los hijos de Dios, aravuga ku bijanye n'abana b'imana de los que temen el nombre de Dios, kububaha izina ry'imana nombre de Jehová, izina ry'uhoraho dice, aravuga mas a vosotros atari kumweho que teméis mi nombre, abubaha izina ryanje nacerá el sol de justicia. izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore kububaha izina ry'uhoraho Para los que están representados ibi en ni el ukuvuga ngo ni aba bagereranijwe mu ngano ni ukuvuga abahungu n'abakobwa b'imana el sol de justicia, abazobona izuba ry'ubugororotsi ribarasira ariko kuza kwa kabiri kwa kristo o sea, afise mu maso nk'ah'izuba ndetse ari nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza su obra de reclamo. mu gikorwa ciwe c'ukwisubiza Fue visto nk'uko byabonywe ku musozi w'ugukayangana con su rostro aho mu maso hiwe viendo como el sol. hatse nk'izuba Visto nk'uko ndetse binabonwa mu byeshuro yohani igice cya mbere umurongo wa 15 gushika ku wa 16 así, haravuga uku gukurikira reka turabe ku murongo wa 16 Apocalipsis, mu byeshuro yohana tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari capítulo 10, mu verso byahishuwe igice c'icumi naho nyene umurongo wa mbere ukabandanya vi descender del cielo Aravuga un ngo, ángel fuerte, envuelto en una nube, mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru con el arco iris sobre su yambaye cabeza, igicu no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi su rostro era como el mu sol, maso hiwe hasa y n'izuba sus pies como columnas. amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro Ahí tenemos nuevamente a aha Cristo dusubiye kubona aho con su rostro como el sol. kristo aboneka mu maso ameze nk'ah'izuba kandi afise mu kiganza Ese es el librito, iki gitabo cuguruye ico yabira mu ijuru los 7 sellos, igitabo cy'ibimatanije indwi aribyo tubona mu gice ca gatanu lo tomó aho acabira agikuye mu kuboko kw'iyicaye ku ntebe y lo abrió en el cielo. agaheza akacugurura mu ijuru mu nyuma mu kuza kwiwe arakizana aha ku isi cuguruye Y luego lo mu entrega nyuma aheza agihe umuntu representado ari we yagereranijwe el apóstol San mu Juan, ntumwa yohana cuando Juan igihe yohana yakira ico gitabo y se lo comió akakirya en esa visión. muri iryo yerekwa Figura cari ikigereranyo de un hombre c'umuntu en el día ku posterior, munsi w'iherezo en la venida del Hijo mu del gihe Hombre, co kuza k'umwana w'umuntu recibiendo azoba yakiriye ico gitabo de los 7 sellos, igitabo cy'ibimatanije indwi cyamaze kugurugwa entonces el librito. arye ico gitabo Eso es ivyo para el día ni posterior. ku munsi w'iherezo mu gihe c'iherezo Estará hazoba hari marayika w'umwami yesu kristo iglesia del Señor mu ishengero ry'umwami yesu kristo dándole el alimento ariko aratanga imfungurwa ku gihe aziha abahungu n'abakobwa b'imana bose el que recibe, uwo ni we ahabwa ico gitabo gihesha uburenganzira kuri nye n'ibintu akakirya lo comparte. kandi agaheza akagisabikanya n'abahungu n'abakobwa b'imana bose El mensaje, mu kubaha ubutumwa bwiza bw'ubwami al comerse el mensaje del evangelio mu kurya ubutumwa bwiza bw'ubwami de los hijos y aho abahungu n'abakobwa b'imana bose bazoba bariko bararya el título de propiedad. ico gitabo gihesha uburenganzira kuri nye n'ibintu ubu rero Podemos ver dushobora kubona que Jesucristo ko yesu kristo viene con su rostro como aza afise mu maso nk'ah'izuba eso es la segunda uko venida no de Cristo kuza kwa kabiri kwa kristo para el día posterior. ku munsi w'iherezo Y enviará sus ángeles kandi azotuma abamarayika biwe gran voz de trompeta n'ijwi rirenga ry'inzamba juntarán begeranye a sus escogidos
abatoranijwe biwe. La parábola del trigo y de la cizaña. Umugani w'ugwafu n'ururo nawe nyene Kristo aratubwira Hijo del hombre ko umwana w'umuntu arungika abamarayika biwe no kugira ngo akore igikorwa kiba gihura n'igihe c'iherezo, la obra de la cosecha. igikorwa c'iyimbura. Ubu dushobora kubona ko hariho ubukozi bwategekanijwe n'Imana kugira ngo bukore ico gikorwa c'iyimbura, Y esos, kandi ubwo bukozi el de los ángeles, nubwo abamarayika b'umwami Yesu Kristo. los ángeles del Señor, Abamarayika b'umwami Yesu Kristo son los ministerios, ubwo n'ubukozi los olivos. bw'imyera y'ibiri Apocalipsis capítulo 11, buboneka mu Byeshuwe 11 umurongo wa 3 ukabandanya, no muri Zakariya igice ca 4. por eso es Kubw'iyo mpamvu que Apocalipsis capítulo, turabona ko mu Byeshuwe Yohana igice c'indwi el que viene con el uyu mumarayika aje afise ikidomesho c'Imana nzima, avuga ko aje afise mpwemu yera, kuko ikidomesho c'Imana nzima ni mpwemu yera. San Pablo, Umweranda Pawulo mu cete yandikiye Abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 30 aratubwira ati, ntimukababaze mpwemu yera w'Imana mwashiriweho kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ni ukuvuga ko ari ku munsi aho twese tuzohindurwa y seremos a imagen y tukagira ishusho n'akameremere vy'umukuru wacu mwami Yesu Kristo. es de la redención del Uko cuerpo. no gucungurwa k'umubiri, O sea, ni ukuvuga rero ko ari uguhindurwa kwacu, aho tuzoronka umubiri mushasha, gutyo estaremos físicamente tuzoba mu buryo bufatika redimidos. twacunguwe. Así estaremos Nuko rero tuzoheza mu buryo bufatika mu mubiri, tugarugwe mu buzima buhoraho, así como espiritualmente, nk'uko mu buryo bw'impwemu siendo restaurados twagaruwe a la vida mu eterna. buzima buhoraho, Creer en Cristo como nuestro biciye mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wacu, Salvador, nuestros pecados, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, recibir su tugaheza tukakira mpwemu wiwe yera. siendo restaurados Twaragaruwe mu buryo bw'impwemu a la vida eterna. mu buzima buhoraho. Ubu rero tumaze kuba dufise umubiri wa teofaniya uhoraho wo mu buringanire bwa 6. Ikibura ni ukuronka umubiri ufatika uhoraho, ariwo tuzobamwo ibihe bidashira, Y seremos a kandi ico gihe tuzoba dufise semejanza, ishusho n'akameremere vy'umwami Yesu Kristo. Tuzoba tuganzanije na Kristo mu nganji y'imyaka 1000 ndetse n'ibihe bidashira, y estaremos con él kandi aho tuzoba kumwe nawe nk'abami n'abaherezi, adoptados twamaze kuragwa al reino de Dios. mu bwami bw'Imana. Podemos ver Ure dushobora kubona el misterio ibanga de los ángeles del Señor. ry'abamarayika b'umwami Son los ministerios n'ubukozi bwa Mose na Eliya repitiéndose bwisubirije ku munsi mu gihe cy'iherezo. Ubwo bukozi estuvieron manifestados bwarigeze kwigaragaza mu bihe byaheze, mu bihe byarenganye. Akarorero, vemos al ministerio turafise ubukozi bwa Mose aribwo bwigaragarije hariya mu gihe cy'ukubohorwa kw'ihanga ry'Abaheburayo. le dijo Moisés, Imana yarabwiye Mose permíteme destruir este pueblo ati, nyemerera ndandure iri hanga. atado allá en Iryo ni hanga yari yabohoye akora muri Egiputa. Iryo hanga barabaja b'Imana, abasavyi b'Imana, ari bo tubona ko en una nación Imana yari yabagize ihanga, nació irishinga leyes ibashiriraho amategeko n'ivyagezwe, instituido mu nyuma en una nación, ibashingira igihugu. un pueblo, Ihanga, nación igihugu caremwe n'Imana, porque el kuko ihanga ry'Abaheburayo no era una nación, nticari igihugu, ahubwo ico gihe wari umugwi w'abaja bari muri Egiputa. Ariko igihe Imana yababohora y le dio las leyes ikabaha amategeko biciye mu mvugishwa n'Imana Mose n'amabwirizwa, ico gihe yabahinduye ihanga en una nación. mu gihugu, bafise amategeko n'ivyagezwe Moisés fue bitanzwe n'Imana. Mose niwe yatanze ayo mategeko, el libertador, niwe yabaye ubabohora, umucunguzi wabo, violador, akaba ndetse n'umunyamategeko kw'iryo hanga ry'Imana. que Dios Turabona rero ko Imana se enojó con el pueblo hebreo, yarakiye ihanga ry'Abaheburayo, que era un pueblo rebelde. kuko ryari ihanga ritagonda izosi. En una ocasión, Yarabwiye Mose igihe kimwe ati, nunyemerere undeke ndandurire ihanga, sobre una nación, nzogushira ku rindi hanga, ku bandi bantu barutaba. y Moisés Nuko Mose araheza arasenga atakambira Imana, asaba imbabazi kw'iryo hanga ry'Abaheburayo. y Dios escuchó la Nuko voz. Imana iraheza yumva ijwi rya Mose.
nuko Eso es ibyo Cristo reflejando. aho kristo yari ko ariyerekanira muri mose muri uwo mwanya. Kristo Pidiendo misericordia yarasabye imbabazi por todos nosotros. ku bwacu twese, Se reflejó aho yabonekeye muri mose igihe yari ko arasaba imbabazi ku ihanga ry'abaheburayo, ku bw'ihanga ry'abaheburayo. nuko rero murabona mwebwe Moisés. mose Estaba pidiendo misericordia yari ko arasaba imbabazi ku bw'ihanga ry'abaheburayo porque era el Espíritu kuko aho hari mpemu wa kristo muri mose asaba imbabazi bwa isirayeli yo ngaha ku isi. yesu kristo nawe pidiendo misericordia asaba imbabazi, por el Israel. asaba imbabazi ku bwa isirayeli yo mu ijuru, ubwabo bose bafise amazina yanditse mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama. ibyo ni byo kristo yakoze ku bwacu twese. Y podemos ver kandi turashobora kubona ko kristo asaba imbabazi no ku bw'ihanga ry'abaheburayo naryo. nubwo babambye kristo, kristo yarasengeye ihanga ry'abaheburayo, yaravuze ati data bababarire kuko batazi icyo bakora. no sabía ntibari bazi ko bariko barabamba barica umwami wabo. ahora esto vino para bien none yarabazaniye ibyiza. nuestros pecados kristo yaraje kugira ngo akureho ibyaha del pueblo hebreo. n'ibyaha byacu n'iby'ihanga ry'abaheburayo. El sacrificio we kubaho yaraje nk'ikimazi cy'ibyaha, ikimazi gitunganye ico ikiremwamuntu cari gikeneye. ku bw'iyo mpamvu urupfu rwa kristo, kuva ku rupfu rwa kristo ukabandanya, ntihasubiye gukenerwa ikindi kimazi. aún los sacrificios del pueblo hebreo nubwo hari ibimazi byatangwa n'abaheburayo byarakuweho igihe invadido por el general romano Tito igihanga ry'abaheburayo ryategwa n'umugabisha w'ingabo tito, aho yasambura igisagara ca yerusalemu ndetse agasambura n'ingoro. necesitaba más ese templo nuko rero ntihabaye hagikenerwa izindi ngoro no gutanga ibimazi ku bw'ibyaha, porque ya Dios kuko imana proveyó yari yaramaze gutanga umubiri que es el cordero ari wo wari umwagazi w'intama w'imana, yesu kristo, cual murió ari we yapfuye como el cordero nk'umwagazi wa pasika, picado en el cordero ari wo wagereranijwe muri wa mwagazi w'intama ubwoko bw'abaheburayo batanga buri umwe mu miryango muri rya joro aho urubanza, aho tubona ko haba haje urubanza rw'imana, del pueblo egipcio aho byaba bije kugira ngo byice imfura zose z'abanyegiputa. estaban libres aho kuri uwo munsi rumbo a la tierra prometida abaheburayo barabuhuka, bari kuberekeza baja mu gihugu c'isezerano. que aquel bo bagiye amenya, que ellos sacrificaban bagiye neza, y que cada año kandi turabona ko ico kimazi catangwa buri mwaka en la víspera de la Pascua mu ijoro rya pasika, y se comían durante la noche bakawurya uwo mwagazi ijoro ryose mu ijoro rya pasika. ico cari ikigereranyo nuestro Señor Jesucristo c'umwami wacu yesu kristo, Pascua niwe pasika yacu, niko umweranda pawulo yavuze. en el es kandi macho cabrío ni n'isuguru día 10 yatangwa kw'impongano, ariwo tubona ko ku munsi w'icumi wa buri kwezi kw'indwi mu mwaka expiación waratangwa kw'impongano para la reconciliación del uwo pueblo mwagazi con Dios kubwo kugira ngo imana yisubize hamwe n'ihanga ry'abaheburayo. kandi yesu kristo niwe suguru yatangwa kw'impongano, yatanzwe kw'impongano ku bwacu tanto para kugira ngo twisubize hamwe n'imana, haba kuri ku bwacu ndetse no ku ihanga ry'abaheburayo naryo. el pueblo hebreo ihanga ry'abaheburayo naryo rizobironka tiempo final muri kino gihe c'iherezo. y así como lloraban nk'uko barize cada año barira buri mwaka el día 10 del ku munsi w'icumi wa buri mwaka, cuando se ofrecía la expiación del macho cabrío aho tubona ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi muri buri mwaka bararira igihe haba hatanzwe impongano, que afligirse kuko umuntu wese aho yategetswe kwibabaza. que no se afligiera utibabaza por sus pecados ku bw'ibyaha byiwe sería cortado del pueblo yaracibwa mu bantu, sería reconciliado con Dios ntiyisubiza hamwe namba n'imana, sino que sería quitado ahubwo yaca aranduka mu bantu. eso escrito none ico canditse kiri amajahe está aquí kiri hano en el libro de Levítico mu gitabo capítulo 20, c'abalewi igice ca 23 verso 26 en adelante mirongo walewi 23 umurongo diciendo a los 10 días de este mes umurongo wa 26 ukabandanya. será el día de la expiación tendréis santa convocación
y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. uhoraho abarira mose ati umunsi ugira icumi w'uko kwezi nyene kw'indwi niwo munsi w'impongano uzubabere uwo gukorana kwera, muze mwame mwibabaza kandi muze muwunshikanire kw'ikimazi gitongorwa n'umuriro. Ntimuze mugire igikorwa na kimwe mukora kuri uwo munsi, kuko ari umunsi w'impongano, aho muzotangirwa impongano imbere yanjye jewe uhoraho imana yanyu. Kandi nihagira umuntu atazokwibabaza kuri uwo munsi, azacibwe mu bwoko bwabo. Uwo munsi bategetswe kwibabaza ku bw'ibyaha byabo, bakatura ibyaha byabo ku bw'ico kimazi c'impongano c'iyo suguru baba batanze, arico cari ikigereranyo c'impongano ya Kristo, ari byo tubona ko twebwe natwe aho turibabaza tukatura ibyaha byacu tuvyaturira Imana kugira ngo dushobore kwisubiza hamwe n'Imana. Kandi ivyo biba mu buzima bwa buri muhungu n'umukobwa w'Imana. Nuko mu nyuma hagize nk'ikindi gihe runaka agera ikosha imbere y'Imana ku kintu runaka, agacumura ku Mana, araturira Imana ibyaha byiwe, akibabaza mu bugingo bwiwe kubw'uko yacumuye imbere y'Imana. Nuko akibabaza imbere y'Imana, akatura ibyaha byiwe, abyatura ashingiye ku kimazi cy'impongano Yesu Kristo, akozwa ibyaha biciye mu maraso ya Kristo, kuko amaraso ya Kristo niyo atwoza icyaha cyose. Nuko rero ukaba ukwisubiza hamwe n'Imana. Gutyo ni nk'uko buri muhungu n'umukobwa w'Imana aza mu mubiri w'ibanga wa Kristo, akaza yizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wiwe, yibabaza ku bw'ibyaha byiwe, nuko akozwa ibyaha byiwe n'amaraso ya Kristo, kuko ukwatura kwacu biba bishingiye kuri ico kimazi ca Kristo. Nuko rero tukaba dusubijwe hamwe n'Imana, tugaheza tukaronka umuhemu wa Kristo. Nuko hagize igihe runaka canke ikindi gihe mu rugendo rw'ubuzima bwacu ducumuye mu gihe runaka, turaheza tukatura ibyaha byacu dushingiye kuri urwo rufatiro rw'ikimazi ca Kristo, tukaturira Imana, tukozwa ibyaha byacu. Gutyo tugaheza tukagiranira amahoro n'Imana. Ni ukuri aha ihanga ry'Abaheburayo ntibatuye ibyaha byabo, ntibaturiye Imana bashingiye kw'ico ikimazi c'impongano, arico kimazi ca Kristo co ku musaraba i Kaluvariyo, nk'uko ndetse Kristo nawe nyene ari n'umwagazi wa Pasika, wo ihanga ry'Abaheburayo buri mwaka ryatanga mu ijoro rya Pasika, bagaheza muri iryo joro ryose bakarya barya bibuka uwo mwagazi, bibuka ico gihe, igihe ihanga ry'Abaheburayo baba baratanze mu ijoro rya Pasika ibyo mu gihe c'ijoro, aho tubona ko barya uwo mwagazi. Kandi igihe urubanza rw'Imana rwagwa ku ihanga ry'Abanyegiputa, n'imfura z'Abanyegiputa zose zarapfa muri iryo joro, ariko imfura z'ihanga ry'Abaheburayo ntizapfa, kuko baba bafise umwagazi wa Pasika. Kandi aho umwagazi wa Pasika, aha turabona ko baheza bagafata amaraso bakayacucagira ku bishimaryango by'imiryango yabo. Turabona rero ngaha dushobora kubona akarorero n'ikigereranyo ca Kristo nk'umwagazi w'intama w'Imana n'ikimazi ciwe ku musaraba i Kaluvariyo, n'amaraso yiwe yashizwe ku bishimaryango by'ubugingo bwacu no ku
para no morir no ku espiritualmente. miryango nyine y'ubugingo bwacu kugira ngo ntidupfe mu buryo bw'impwemu ahubwo tubeho ibihe bidashira. La muerte urupfu rwaramaze gukugwaho imyaka ibihumbi. matando espiritualmente a las personas. urupfu Los que tienen urabona ko la sangre de Cristo rwarica abantu mu buryo bw'impwemu, ariko ku bw'amaraso ya Kristo ashizwe ku bugingo, no puede morir. aho umuntu ntashobora gupfa. Esas personas abo bantu tienen baba bafise ubuzima buhoraho. el que oye mi palabra uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye tiene vida afise ubuzima buhoraho, no vendrá condenación nta rubanza azobona, ntazoja mu rubanza, ariko azova mu rupfu a vida, aje mu buzima, sea a vida ni eterna. ukuvuga ubuzima buhoraho. La muerte urupfu espiritual rwo mu buryo bw'impwemu no puede matar a ntirushobora esa kwica uwo muntu persona allá en su alma. mu bugingo bwiwe. Esa persona uwo muntu vivirá azobaho ibihe bidashira, y en el día posterior kandi ku munsi w'iherezo será transformado azohindurwa, y también en su nuko cuerpo no mu mubiri wiwe ufatikanaho nyene azoba afise ubuzima buhoraho, restaurado azogarurwa mu buzima buhoraho mu buryo bwuzuye. lo que perdió Adán y Eva, ibyo byose Adamu na Eva batakaje hariya mu gihe cyo kugwa. hablando del pueblo hebreo, Aha rero turiko turavuga ihanga ry'abaheburayo. ihanga ry'abaheburayo cuando no tiene el kubw'uko sacrificio ridafise ikimazi ku bw'ibyaha, ni el sacrificio de ntibagire n'ibimazi by'impongano la Pascua, n'ibya pasika en el templo hariya mu ngoro, encontramos turabona ko que el sacrificio del macho ikimazi cabrío c'isuguru y'impongano, por cuanto tenía que ser kubw'uko efectuado tubona ko ico kimazi categeza gutangirwa mu ngoro, y la sangre ser llevada kandi amaraso agaheza akajanwa al lugar mu santísimo kibanza c'ahera hahera, y ser colocada agaheza agaca ashigwa sobre el propiciatorio ku gihongerero. cuando el pueblo hebreo kubw'ivyo rero ihanga ry'abaheburayo el templo ubu nta ngoro bafise, fue destruido por ti kuko yarasambuwe na Tito umugabisha w'ingoma w'umuroma. nuko rero tubona ko aho sin el sacrificio basigaye ata kimazi c'impongano bafise, no ha estado nuko ntibabaye rero no munsi y'amaraso y'ivyo bimaze kugira ngo bisubizwe hamwe n'Imana. de la creación. nuko rero ikimazi c'impongano Imana yarungitse ku isi ari we Yesu Kristo, muriendo en la cruz del Calvario yapfuye ku musaraba w'i Karuvariyo como nuestra agapfa nk'impongano yacu kubw'ibyaha, nuestra reconciliación kugira ngo habe kwisubiza hamwe n'Imana kuri twebwe. ihanga ry'abaheburayo ryaravyanse. kubw'iyo mpamvu rero urubanza rw'Imana rwashishikaye kugwa ku ihanga ry'abaheburayo muri iyi myaka yose 2000 iheze hafi. y Hitler Hitler, Mussolini, Stalin n'abandi badiktateri, abandi bantu batwaza igikenye bahaswe hafi guheraheza ihanga ry'abaheburayo. kubera iki? kuko rwari urubanza bwari uburake bw'Imana, nibwo urubanza rw'Imana rwari kururagwa kuri bo, kuko badafise ikimazi c'impongano kubw'ibyaha, bakaba batakiriye ikimazi Imana yarungitse ari we Yesu Kristo. ubu rero dushobora kubona impamvu ihanga ry'abaheburayo ryabaye mu mibabaro myinshi muri iyi myaka hafi 2000, por causa kubw'uko de sus pecados ibyaha byabo han estado siendo vistos por byagumye bibonwa n'Imana, y el pecado kandi icaha haber rechazado a Cristo cyo kwanka Kristo no kuba barasabye urupfu rwiwe, y haber dicho bakaba baravuze bati amaraso yiwe natubeko kumwe n'abana bacu. murabona byarabujujwe ko amaraso ya Kristo yabaye kuri bo ku ihanga ry'abaheburayo, haba kuri abo basabye urupfu como de los hijos rwiwe, ndetse no ku bana no ku buzukuru babo n'abuzukuru n'abuzukuruza babo n'inzukuruza kugeza muri iki gihe c'iherezo. este tiempo final. ariko muri iki gihe c'iherezo El pueblo hebreo ihanga ry'abaheburayo tendrá rizoronka el sacrificio ikimazi de la creación. c'impongano. En Apocalipsis mu vyeshuro Yohana capítulo 1 igice ca mbere verso 7 dice: umurongo w'indwi haravuga ngo y todo ojo le verá y los que les traspasaron harazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, todos los linajes de la n'abamucumise harán lamentación por él. bazomubona, kandi amoko yose yo mu isi azoborogeshwa nawe. niko biri. amen. Por él. ihanga ry'abaheburayo rizoborogeshwa nawe, kandi ibyo bizokuzuzwa
la expiación iby'iyo mpongano del mes séptimo, imwe batanga que ku se kwezi efectuaba kw'indwi el día 10. ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi bazoboroga ku bw'ibyaha byabo Como lo hacían nk'uko babikora el día de la ku expiación. munsi w'impongano Esto se ibyo actualizará. bizoba ukuri bizoba akituwarize bizoshitswa muri iki gihe cy'iherezo No van a necesitar ntihazokenerwa buscar un macho cabrío kurondera isuguru y'impongano para sacrificar kugira ngo bayitangire kwikimaza imana nuko ngo baheze bature ibyaha byabo y la bihane ibyaha byabo bongere porque ya ese sacrificio bibabaze kubw'ibyaha kuko ico kimazi caramaze gutangwa n'umwami wacu yesu kristo es lo que ellos necesitan ico bo bakeneye ubu reconocer ni ukumenya ese sacrificio, ico kimazi bakacemera bakababara llorar arrepentidos bakaboroga kubw'ibyaha byabo kubw'uko bamwanse no kuba barasabye urupfu rwiwe por todos los demás pecados ndetse no ku bindi byaha byose bakoze y confesar kandi kwaturira imana kubw'ibyaha sobre la base ni ugushingira ku kimazi ca kristo en la cruz del catanzwe ku musaraba i Karuvariyo. Ahora podemos ver rero dushobora kubona ingene mu gitabo cy'ibyahishuriwe yohana muestra todo esto. hatweretse ibi bintu byose Eso es ku bw'ibyo que en Apocalipsis nicyo gituma tubona capítulo 7 aho mu gice c'indwi umumarayika araza Dios vivo afise ikidomesho c'imana nzima ahamagara yegeranya ibihumbi 144 by'abaheburayo aravuga ngo bien a otro ángel kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba y tenía el sello del Dios afise ikidomesho c'imana nzima vivo, tenía el sello del Dios vivo, afise ikidomesho c'imana nzima ikidomesho c'imana nzima el ni Espíritu Santo. mpemu yera Ese ángel viene uwo marayika aje afise mpemu yera manifestado en él, yigaragarije muri we porque es kubw'uko uno uwo ni umwe que ha recibido a Cristo, mu bakiriye kristo nk'umucunguzi wabo confesado sus pecados, akaba yaratuye n'ibyaha by'uwo mu maraso ya kristo o sobre la base de la sangre de ashingiye Cristo, kuri ico kimazi catanzwe ku musaraba i Karuvariyo todos sus pecados, akozwa ibyaha byiwe akaba yarogejwe ibyaha by'iwe mu maraso ya kristo akaba yaranakiriye muhemu yera el sello del Dios vivo, ikidomesho c'imana nzima kubw'iyo mpamvu rero el Espíritu Santo muhemu yera viene manifestado. aje yigaragarije muri we Él viene aje con el Espíritu Santo, afise muhemu yera mostrando akora ubukozi en la palabra de Dios. mu ijambo ry'imana yesu kristo mu buryo bw'impemu Estará manifestado azoba ariko arigaragaza yigaragariza muri uwo marayika ntumwa y será el instrumento kandi kizoba ari igikoresho c'umukuru wacu umwami yesu para kristo llamar y juntar. kugira ngo ahamagare yegeranye ibihumbi 144 by'abaheburayo Sigue diciendo, turabandanya y clamó a gran voz a los atorogana 4 ángeles a quienes se les da Kandi el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, asemerera n'ijwi rirenga abarira b'abamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga ati ntimugire ico mugire isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'imana yacu de todas las tribus de los hijos de Israel. numva igitigiri c'abadomwe ikimenyetso ngo n'ibihumbi 144 abadomwe ikimenyetso bo mu miryango yose y'abisirayeli Luego, nuko rero han sido llamados y juntados abo n'abahamagawe todos los escogidos de batoranijwe n'imana bose nabo entre los bo gentiles mu banyamahanga que componen. aribo nabo bagize umubiri w'ibanga wa kristo Luego de eso, inyuma yaho vean ustedes, murabe namwe eso que fue mostrado en ibi el byerekanywe mu gitabo cy'ibyahishuriwe yohana es lo que también nibyo tubona umuvurishwa zakariya tubwira en el capítulo 12, mu gice cya 12 verso 10 en adelante, umurongo w'icumi ukabandanya aravuga sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de gracia y kandi nzosuka ku nzu ya dawidi no ku baba i yerusalemu impemu y'ubuntu n'iy'ugusenga kandi bazokwitegereza uwo bacumise que el Mesías urabona aha uyu zakariya ariko avuga ibijyanye n'urupfu rwa kristo mu kuza kwe kwa para mbere su segunda venida mu nyuma mu kuza kwe kwa kabiri naho bazomuraba hacia Cristo bazoraba y kristo lo van a recibir kandi bazomwakira su segunda mu gihe venida cyo kuza kwa kabiri kwiwe y llorarán como se llora por hijo primogénito bazomuborogera nk'uko
bazomuborogera nk'uborogera umwana wiwe w'ikinege, bamugwara akabonge nk'uko agwazwa n'imfura yiwe. Aha no kuvuga ko bazokuzuzwa umunsi mukuru w'impongano, bazoboroga bibabaze ku bw'ibyaha byabo. Kuri icyo gihe hazoba umubabaro, icyo gihe kandi igihugu, kuri uwo munsi hazoba umuborogo ukomeye i Yerusalemu, nka ya maborogo yabaye i Hadadi Rimoni mu kiyaya c'Imegidoni. Kandi igihugu kizoboroga umuryango wose ukwawo, umuryango w'inzu ya Dawidi ukwawo n'abagore babo ukwabo, umuryango w'inzu ya Natani ukwawo n'abagore babo ukwabo, umuryango w'inzu ya Lewi ukwawo n'abagore babo ukwabo, n'umuryango w'Abishimeyi ukwawo n'abagore babo ukwabo, n'iyindi miryango yose isigaye, umuryango wose ukwawo n'abagore babo ukwabo. Igice cya 13 haravuga ngo muri Zakariya ngo kuri uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'ababa Yerusalemu bazotoboregwa imbizi yo kuboza ibyaha n'ibihumane. Kandi uwo munsi nzoherengeteza amazina. Ibyo ni ibintu bizoba vuba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Ku bw'iyo mpamvu hazorungika umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe ku iryo hanga ry'Abaheburayo naryo. Imbere y'uko aba mu ihanga ry'Abaheburayo, ubwo bukozi bw'abamarayika biwe buzoba buri hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo ahamagare yegeranye abatoranijwe biwe bo mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Mu nyuma ubwo bukozi nyene nibwo bizorungikwa ku ihanga ry'Abaheburayo. Mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rw'138 ku karongo ka 12:36 Revera William Branham aravuga ati, nuko azorungika abamarayika biwe, kandi bazokwegeranya abatoranijwe bave ku mpande zine, kuva iyo ijuru ritangurira n'iyo irindi riherera. Ibyo nibyo twanasomye muri Matayo mu gice cya 24 kuva ku murongo wa 30 gushika ku 31, ndetse no muri Mariko naho nyene haratubwira nk'ivyo nyene. Mu gice cya 13 aho haratubwira ku murongo wa 26 gushika ku 27 haravuga ivyo nyene. Arungika abamarayika biwe kugira ngo begeranye abatoranijwe biwe bo mu banyamahanga. Ni abantu bafise amazina yanditse mu gitabo c'umwagazi w'intama, abo banditswe imbere y'uko haba urufatiro rw'iyi si, ari bo ku munsi w'iherezo bahamagagwa, bakegeranywa, bagashigwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ibihe rikomeza imfuruka, ndetse no mu kiringo c'ubwami, bikozwe n'ubukozi bw'abamarayika b'umwami, ari bwo bukozi bw'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, ubukozi bw'abamarayika b'umwami Yesu Kristo, ari bwo bukozi bwa Mose na Eliya bwisubirije muri iki gihe, kandi ari bwo myera y'ibiri byisubiriza ku munsi wa nyuma. Nuko haravuga ngo, nuko aho yaravuze ku by'umuzuko ndetse no kuzamurwa, aravuga ngo azorungika abamarayika biwe. Rimwe na rimwe turibaza tuti abamarayika ni iki? Ni abahe? Ni intumwa. Azobegeranya, abakomereze hamwe, abazane abakuye mu mpande z'isi, mu mpera z'isi, hirya cyane mu mpera z'ijuru,
ni ukuvuga iryo jambo ni ukuvuga ngo ni ukwigaragaza kw'iyo ku isi. murabona ven lo que murabona murashobora kubyumva. ha sido hablada iri jambo ryaravuzwe, aquí se manifiesta. ehe ririgaragaza aha. rero nimurabe namwe Lo prometido ibyasezeranijwe ku bw'iki gihe cy'iherezo, muri iki gihe cya nyuma cumple biruzuzwa el cumplimiento kandi de sus promesas. bishyizwa mu gushishwa kw'isezerano ryo ku munsi wa nyuma hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ministerio ni ubukozi bw'abamarayika b'umwami, todos los ari ministerios bwo bukozi de Moisés bwa Mose por segunda vez ku repitiendo nshuro ya kabiri bwisubirije, y de Elías n'ubwa Eliya mu nshuro ya gatanu naho nyine buri ko burisubiriza, los ministerios kumwe n'ubwo bukozi bukorwa na Yesu Kristo mu buryo bw'impemu, día postrero abukora ku munsi w'iherezo biciye mu marayika ntumwa wiwe. son llamados aho niho hahamagagwa hakegeranywa abatoranijwe n'Imana bose, con el mensaje bikozwe n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, ariyo nzamba, del evangelio del ariryo jwi rirenga ry'inzamba, aribwo butumwa bw'ubwami ahamagara yegeranya abatoranijwe n'Imana bose. Ubutumwa bwiza bw'ubwami alrededor buvuga ku bijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami ndetse n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe c'ukwisubiza. siendo predicado ubwo butumwa buriko buravugwa harahamagagwa abatoranijwe n'Imana ku munsi w'iherezo, el ministerio bikozwe biciye mu butumwa, biciye mu bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu. kandi ubwo bukozi ni ubukozi bwa Mose na Eliya en el día postrero bwisubirije ku munsi wa nyuma muri marayika w'umwami Yesu Kristo. y así gutyo es que los hijos niho rero abahungu n'abakobwa b'Imana kuri uyu munsi wa nyuma bazohamagagwa bakegeranywa, begeranyirizwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo de la piedra mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka ndetse no mu kiringo cy'ubwami. nuko mu nyuma los muertos en abapfuye bizera Kristo bazozukira mu mibiri ihoraho, y nosotros los natwe abakiri bazima tuzohindurwa. esto ocurrirá ibyo bizoba igihe tuzoba twegeranijwe gushika ku wa nyuma wo mu batoranijwe ari mu mubiri w'ibanga wa Kristo. y esto sucede aho niho hazoba, ibyo nibyo bizoba biciye mu bukozi de Jesucristo bwa Yesu Kristo y su ángel mensajero muri marayika ntumwa wiwe, operando los ministerios bukora de Moisés hakorwa ubwo bukozi bwa Mose mu nshuro ya kabiri n'ubwa Eliya mu nshuro ya gatanu. hemos visto twabonye estos ministerios ubwo bukozi prometidos para este día bwasezeranijwe ku munsi w'iherezo ministrarle a la kugira iglesia ngo de Jesucristo bukorere mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, gutyo cuerpo místico de Cristo buzane mu mubiri w'ibanga wa Kristo abatoranijwe n'Imana bose, abo babayeho mu gihe kuri uyu munsi wa nyuma, abo bafise amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama, bakaba banditswe imbere y'uko baba urufatiro rw'iyi si. muri iki gihe, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ni igihe kigezweho ngaho ubu imbere y'Imana. ni nk'uko Kristo yagize ibihendwe hagati mu ishengero ry'abanyamahanga para su iglesia ku bw'ishengero ryiwe, cual pasó ari byo byaciye muri izo ntambukondwe entre los gentiles, hagati mu banyamahanga. iya mbere yujurijwe muri Aziya ntoya, la segunda iya kabiri en Europa, i Buraya allá en Francia, hariya mu Bufaransa, iya gatatu en ni Francia, mu Bufaransa no muri Hongiriya, la cuarta iya kane en Escocia ni muri Ekosi y también ndetse en otro no territorio, mu bundi no mu kandi karere. luego la quinta, mu nyuma intambuko ya gatanu mu Budagi, la sexta en iya gatandatu mu Bwongereza, la séptima iy'indwi muri Amerika ya ruguru. la edad de la piedra angular, ubu naho que vendría a ser la octava edad, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka aricyo kiba igihe nk'ic'umunani. iyo tuvuze igihe c'umunani tuba tuvuga ikintu kitagira iherezo, gihoraho. de la piedra angular, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ni igihe gihoraho c'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo kizane abatoranijwe n'Imana bose bashigwe mu bihe bidashira cuerpo eterno, mu mubiri uhoraho wasezeranijwe ku bwacu twese, para ser restaurados kugira ngo twese tugarugwe a la eternidad, mu bihe bidashira con vida eterna, dufise ubuzima buhoraho cuerpo no mu mubiri ufadika y cuerpo ndetse teofánico también. no mu mubiri wa teofaniya nawo. Ahora vean bure murabona puestos y ministerios. ingene ubu bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu Primero estaría ubwa mbere bwobaye hagati mu ishengero ry'iwe mu banyamahanga, hagakorwa iyegeranywa ry'abatoranijwe n'Imana bose. así como Dios ni nk'uko Imana yegeranije muri buri gihe perdido el biciye de cada ángel
mu bukozi bwa buri mumarayika ntumwa abatoranijwe ba buri gihe en el día no posterior. ku munsi w'iherezo muri iki gihe cy'iherezo hegeranywa abatoranijwe biciye mu bukozi bw'umumarayika wa yesu kirisito. Muri uwo yesu kirisito azoba arimo mu buryo bw'impemu yigaragaje, ariko arakora ubukozi bwa mose n'ubwa eliya ndetse n'ubwa yesu kirisito nabwo. Gutyo Estarán los ángeles hazoba hari abamarayika b'imbuzi ari bo mose na eliya. misterios manifestados ubwo bukozi bwigaragariza muri marayika w'umwami yesu kirisito biciye mu ishengero ry'umwami yesu kirisito, begeranya abatoranijwe bose, begeranya al el trigo ingano z'umwami arizo zagereranijwe, del reino. zagereranya abana b'imana, Este tiempo abana b'ubwami. Muri iki gihe rero tubayemo es el más importante ni igihe ngirakamaro cyane ku ishengero ry'umwami yesu kirisito, kuko iki ni igihe aho abapfuye bizera kirisito bazozukiramo, natwe abakiri bazima tuzohindurwa. y por eso Ku bw'iyo mpamvu Cristo habló tanto kirisito yaravuze cyane kuri iki gihe cy'iherezo en diferentes parábolas, mu migani yiwe myinshi diferentes profecías no mu buvugishwa bwiwe bwinshi. que están ubuvugishwa yatanze en diferentes formas mu buryo butandukanye, y siempre kandi na nta igihe yavuga igihe cy'iherezo cyangwa akavuga igihe cyo kuza kw'abamarayika cyangwa kuza k'umwana w'umuntu mu gihe cy'iherezo. Aho yaba ariko aravuga iki gihe icyo twebwe uwo munsi tubayemo. Turi abantu b'abanyamahirwe kubwo kuba muri iki gihe cy'iherezo, tukaba turi ko turabona ibi byose Imana iri irakora k'uyu munsi w'iherezo. Tukaba turi ko turaba umubiri w'ibanga w'umwami yesu kirisito mu gihe cy'ubere komeza imfuruka no mu kiringo cy'ubwami, bajo el misterio mu bukozi bwa yesu kirisito mu buryo bw'impemu biciye muri marayika ntumwa wiwe, donde opera aho akorera ubukozi sus ángeles, bw'abamarayika biwe, aribwo bukozi bwa mose n'ubwa eliya, ministerios ubukozi bw'imyera ibiri de Zacarías byo muri zakariya igice cya 4 no mu byahishuriwe yohana igice cya 11. ubwa mbere ubwo bukozi bubanza kuba buri mu ishengero ry'umwami yesu kirisito mu gihe cy'ubere komeza imfuruka, arico kibanza cyera hera mu ngoro yo mu buryo bw'impemu ya kirisito, como Salomón, nk'uko salomo yashize dos querubines abakerubi babiri banini de madera bakozwe mu biti by'imyelayo cubiertos con bisizwe izahabu, lugar santísimo, bigashyirwa ahera ahera, n'ubukozi bw'imyera ibiri busizwe uko kwigaragaza kw'imana, divinidad ubumana que está aribyo representada byagereranijwe muri iryo zahabu en el lugar santísimo mu kibanza cyahera hera mu mubiri w'ibanga wa yesu kirisito. Mwe murabe manifestado aho hazoba hari ko harabo kwigaragaza k'ubwo bukozi bw'imyera ibiri en este tiempo muri iki gihe cy'iherezo. Hehe? Mu kibanza cyahera hera mu ngoro yo mu buryo bw'impemu ya kirisito, aho niho hahamagarwa hakegeranirizwa abatoranijwe n'imana bose. ahora podemos ver Uretse dushobora kubona que en este día ko kuri uyu munsi wa nyuma vamos a ser transformados tuzohindurwa, y así gutyo estaremos reconciliados tuzoba twisubije hamwe mu mwuzuzo de Dios, n'imana, porque físicamente, kuko mu buryo bufatika o sea, ni nuestro ukuvuga ngo cuerpo imibiri yacu ifatika necesita irakeneye una transformación uguhindurwa, en donde ari naho seamos jóvenes, tuzoba turi ugwaruka todos los ancianos n'abatama bose en el cuerpo nuevo bazoba mu mibiri mishasha, serán personas aho jóvenes bazoba ari ugwaruka nabo rugereranywa de 18 hagati y'imyaka 18 na 21 y'amavuko. Abantu bakuze aunque no sean nubwo baba atari abatama, ni tampoco jóvenes, bakaba ariko atari n'ugwaruka mu mubiri mushasha, bazoba ari bato ari ugwaruka, representando también bagereranijwe nabo nyene 18 muri iyo myaka 18 na 21. jóvenes ugwaruka nagwo nyene ruzoba en el nuevo cuerpo mu mubiri mushasha nagwo nyene, que será joven ariko ruzoba ari ugwaruka gushitsa ibihe bidashira. N'abana nabo nyene bazoheza barimwo umubiri mushasha uzoba ari umuyabaga ugereranywa nawe nyene 18 gushika 21 y'amavuko. Ibyo ni ku bw'abana b'ubwami bw'Imana, ni ukuvuga ngo abana nabo está bazoba en el mensaje bari mu butumwa, que ha sido llamado abo bahamagawe bakegeranywa, y que han sido colocados bakaba barashizwe en el cuerpo místico mu mubiri w'ibanga wa Kristo, y también kandi los jóvenes no kugwaruka nabo abakuze y ancianos n'abatama, han sido llamados abo bahamagawe bakegeranywa
muri iki gihe Todavía cy'iherezo faltan algunos, haracabura abantu bamwe bazohamagarwa bakegeranywa pero serán llamados ariko bazohamagarwa bajo begeranywa biciye mu bukozi bw'abamarayika b'imbuzi abamarayika b'imbuzi que son los ari bo bukozi bwa Mose na Eliya bugaragajwe na mpemu yera na Yesu Kristo mu buryo bw'impemu muri marayika ntumwa wiwe. hemos visto el misterio Wabonye ibanga de los ángeles ry'abamarayika de la cosecha, b'imbuzi que son los ángeles ari bo bamarayika b'umwana w'umuntu para este tiempo. muri iki gihe cy'iherezo. Primero estarán estos ministerios, Ubwa mbere ubwo bukozi buzobanza kuba buri mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mu nyuma naho buzoba buri en medio del pueblo. hagati mu ihanga ry'abaheburayo. Ahora podemos ver Rero dushobora kubona el misterio ibanga de los ángeles ry'abamarayika de la cosecha. b'imbuzi. Estamos viviendo turiko turaba en el tiempo mu gihe del llamado cyo guhamagara de Jesucristo kwa Yesu Kristo para todos los escogidos. ku batoranijwe n'Imana bose. Estamos viviendo en el turiko turaba mu gihe del recogimiento cyo kwegeranya de todos los escogidos. kw'abatoranijwe bose, Recogimiento del trigo ukwegeranywa kw'ingano. turiko turaba mu gihe de la cosecha. cy'iyimbura. ¿Para qué? kubera iki? Para recibir kugira ngo habe ukwakira buri muntu wese la bendición de Cristo. yakira umugisha wa Kristo, yakira ubutumwa bwiza bw'ubwami biciye mu bukozi bw'abamarayika b'imbuzi, Y ser cosechados tukimburirwa tugashigwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo en la edad de la mu gihe cy'ibere kumeza imfuruka no mu kiringo cy'ubwami, para pronto kugira ngo vuba ser duhindurwe y raptados kandi tuzamurwe tuje a la cena de la mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama en el cielo. mu ijuru, Conforme a la promesa, nk'uko isezerano rya Yesu Kristo riri. hemos llegado twarashitse mu gihe cy'iherezo, twashitse mu gihe cy'abamarayika b'imbuzi. kubw'ibyo rero bajo el misterio biciye mu ubwo bukozi bwa Yesu Kristo mu buryo bw'impemu en su elemento umumarayika ntumwa wiwe son operados harakogwa ubu bukozi bwa Mose mu nshuro ya kabiri n'ubwa Eliya mu nshuro ya gatanu y de Jesús ndetse n'ubwa Yesu mu nshuro ya kabiri, para así kugira gutyo ser llamados hahamagagwe hegeranywe con la gran voz de bikozwe n'ijwi rirenga ry'inzamba ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami los escogidos de Dios. abatoranijwe n'Imana bose bahamagarirwa mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka no mu kiringo cy'ubwami. Ahora, uko ¿dónde none o cuál es el nihe canke n'akarere akahe para esta manifestación uko kwigaragaza y para este llamado? kuzoberamo n'iryo hamagara n'uko kwegeranywa kw'abatoranijwe n'Imana. Así como en Calidad, nk'uko muri buri gihe habayeho akarere para el recogimiento, k'ukwegeranirizamo abatoranijwe n'Imana ba buri gihe, un ministerio, hakaba n'ubukozi ministerio del Espíritu ubukozi bwa mpemu yera biciye muri buri mumarayika ntumwa. hubo un territorio habaye akarere donde se cumplió Calidad ahujurijwe igihe ndetse n'ihamagara rya buri gihe. para este tiempo. no muri iki gihe cy'iherezo Hay un territorio. hariho akarere naho nyine. Ese territorio ako karere es la América ni Latina. Amerika Latine na ¿Dónde Karayibe. está? none ni hehe hari abohamagawe bakegeranywa ku munsi w'iherezo bahamagawe n'abamarayika b'imbuzi? Turi hano, Hemos dicho presente. twaritabye, Hemos recibido su twaravuze mensaje ngo turi hano, twarakiriye ubutumwa, en la edad twashizwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, donde recibiremos twashizwe mu kibanza aho tuzokwakirira uguhindurwa kwacu. Abapfuye bizera Kristo nabo bazozuka, en cuerpo bazukire mu mibiri ihoraho, y nos iremos. kandi tuzoja mu nyuma yaho mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Hemos llegado Twarashitse mu gihe del misterio, cy'ibanga ry'abamarayika b'imbuzi, misterio ibanga que en este día postrero kuri uyu munsi w'iherezo se abriría rizoshitswa rikuguruka mu gihe cy'ugushitswa kwaryo, ndetse rikugururirwa abana b'Imana bose kugira ngo batahure neza ibanga ry'abamarayika b'imbuzi. ha sido para mí un privilegio muy grande, yabaye amahirwe akomeye ku bwanje kuba nabanye namwe muri kano kanya, dándoles testimonio ndabashingira intahe del misterio
y'ibanga ry'abamarayika b'imbuzi. Muchas gracias por vuestra Mwakoze cyane ku bw'ugukurikira mwitonze bakunzi namwe bene data, y pasen todos. kandi nuko mwese mugire rero ijoro ryiza. Dejo nuevamente nongeye kubasigira Revera Jean de Corto para continuar kugira ngo abandanye y leerles kandi abasomere las preguntas que tenían ibibazo twari dufise hano, y ver si fueron contestadas. murabe nimba byishuwe. Y si no han sido Bibaye contestadas, bitishuwe, volveré a estar con ustedes aquí tuzosubira mbane namwe aha para contestar kugira ngo ndabyishure que no hayan sido contestadas. ibitashoboye kwishurwa. Son solamente 3. Ni bitatu gusa, ariko nimurabe ibintu biri muri ibi bibazo bitatu uko bingana. Dejar a Jean del Corto Nuko rero turasigaha Jean de Corto kugira ngo abandanye y leer las preguntas anasome y ver si fueron contestadas. ibi bibazo, murabe ko byishuwe. Nawe arabifise aho, turaraba. Vimos en la escritura esa Twabonye ya esa mu byanditse entonces. iryo sezerano, nuko rero ryamaze kwishurwa. Ryari iryo yimbura rizoshitswa, twabonye ko ari ku muhero w'isi, twabonye mu gihe cy'iherezo ko ari umuhero w'isi, kandi turiko turaba mu gihe ca nyuma cane gose. Niko biri. Y está llevándose a cabo el recogido. Mbega aho hariko haraba iyegeranywa ry'abatoranijwe n'Imana, iyimbugwa neza cane. Contestada esa pregunta. Murumva ko ivyo n'ico kibazo nasho nyene camaze kwishurwa. ¿Quiere ser? ¿Quiere? Ni bande En español, en español. mu kiespanyoro, nasome mu kiespanyoro. Ni bande bazokwegeranywa mw'iryo yimbura? Pues hemos visto Aho rero twamaze kubona ko ari abatoranijwe n'Imana, dentro bo mu banyamahanga ubwa mbere, que son los que tienen ari bo bafise amazina yabo yanditse mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, que son los miembros ari bo abagize umubiri w'ibanga wa Kristo y apóstoles. bo kuri uyu munsi wa nyuma. Mu nyuma naho Los otros escogidos n'abandi batoranijwe, son 144 ari bo 144 by'abaheburayo bo mu ihanga ry'abaheburayo. Abo los escogidos abatoranijwe bohamagawe bakegeranywa umunsi wa nyuma. Ubu rero turabona ko aha urwamfu, abana b'umubi, bivugwa ko bazobohwa imikama, bagatekerwa imikama, bagatererwa mu muriro, a la gran tribulación, mu kababaro kanini, hazoba ukurira no gusenya insya z'amenyo. se va a desatar Aho niho hazoba el fuego atómico guterwa mw'ibyo bigwanisho ruhonyanganda. Umuriro ruhonyanganda uzotongora urwamfu. Ariko mu nyuma murabe namwe regresaremos a la tierra tuzogaruka ku isi turi mu mibiri ihoraho, mientras esté pasando la tierra por kuko igihe ako kababaro kazoba kariho karaca ku isi, vamos a estar akababaro kanini kari aha, twe tuzoba twibereye mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. termina la gran Akababaro kanini gaheze, abatoranijwe n'Imana bose, abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, regresará a la tierra bazogaruka ku isi. y también Kandi los santos de la n'abera bo mu isezerano rya kera nabo nyene, que fueron raptados abo bazamuwe en la primera mu gihe c'ukuza kwa mbere kwa Kristo, igihe Kristo yapfa akazuka akazamurwa mu ijuru, resucitaron yazukanye n'abera bo mu isezerano rya kera, babonekera benshi bo mu gisagara ca Yerusalemu. Ivyo biravugwa muri Matayo 27 umurongo 50 gushika ku 52. Turashingurwa intahe kw'ivyo. cuando Cristo subió Nuko mu nyuma Kristo azamuwe mu ijuru, yaduganye nabo, barazamuwe, baranyakuwe, bajana na Kristo, pero ellos vendrán para el ariko bazogaruka mu nganje y'imyaka 1000. y nosotros Natwe con Cristo kumwe na Kristo, natwe tuzogaruka tuvuye mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, glorioso reino tuje mu nganje y'imyaka 1000 ya Kristo, al final ku iherezo gran tribulación. ry'akababaro kanini. Ahora podemos ver Ure turashobora kubona umugisha ukomeye que Jesucristo uwo Yesu Kristo afitiye umwe wese wo muri mwebwe n'uwamfitiye. adelante sirviendo Bandanye rero mukorera Yesu Kristo iminsi y'ukubaho kwanyu yose, que vuestro galardón kuko impera zanyu zirakomeye, ni nyinshi mu ijuru, ni nyinshi mu bunganje imyaka 1000 y'umukundu wacu Umwami Yesu Kristo.
turi abami n'abaherezi tuzoganzanya na kristo imyaka 1000 ndetse mu nyuma naho ibihe bidashira Cuando tengamos, igihe tuzoba twamaze kuronka umubiri mushasha que Dios byiza nos siga bendiciendo. Imana ibandanye bahezagira kandi mubandanye mugira ijoro ryuzuye imigisha ya kristo No se desanimen, ntimucigwe intege n'ikintu na kimwe bandanya kuko tuzoronka umubiri mushasha de ahí en adelante, kandi kuva aho tukabandanya ntituzosubira kugira ingorane zose zizosigara muri uyu mubiri ushaje ari wo uzohindurwa así es que, nuko rero adelante, bandanya sirviendo a Jesús mukorera yesu kristo en nuestra edad muri iki gihe cacu y en nuestra disciplina. no muri iki kiringo cacu Y nos veremos kandi tuzosubira kubona dufise umubiri mushasha vuba cuando será. ni ryari Espere que lo tenga. turindire tuwuronke Y me dirá, muzombwira ha sido en este año. muti habaye uyu mwaka Que lo reciba. niwo mwaka twawuronse aho muzombwira muti twawuronse mu uyu mwaka Yo no sé en qué año será. sinzi ibyo mwaka bizoberamo Recibiremos ese nuevo uwo tuzoronkeramo uwo mubiri mushasha ariko tuzowuronka en algún año. mu mwaka runaka El séptimo wo milenio. mu kihumbi c'indwi ni byiza Imana yobahezagire ikabazigama mwese Con nosotros kumwe natwe continuará tubandanye el reverendo Jan del habandanye revera Jean de Recorto Imana yobahezagire kandi ikabazigama mwese